Iyo myitozo irangwa mu barimyi bo muri komine Rutana intara ya Burunga iterwa no kuba batararonswa ifumbire mu bwoko bwa DAP bari basavye mu gihe banarishe amafaranga yose akenewe. Umwe muri abo barimyi ashikiriza ko bahawe intabire idashika n'ica gatatu ciyo bifuza. Akarere kiwacu ko mu Rutana twari ifumbire twarishe amahera yose mugabo wasabye imifuko 5, 10 canke 20 usanga baguhaye umufuko umwe 2, 3 hanyuma yaronka ica gatatu ciyo yasavye. Nukuvuga ko turiko turatera ata fumbire twashizemo kandi kibara imenyereje ifumbire ntacyo tuzokurayo tutayishizemo. Abo banyagihugu bavuga ko bamaze gucererwa gufumbira ibiharage vyo muri rima ry'impeshi, bagasaba kuronswa umuco w'uko ibintu vyifashe. Twari mw'itero ry'ibiharage ry'impeshi n'akamaramaza bofuba tura yuko itahari tukariha ingana n'iyo bazoduha kuko tuba duhomvye ayo mahera twofuma datobanye tuguriye amagenda tukafata uburinda usunusa, ariko kuba twaragiye kubika amahera ku makonti yawe tukaja dutahuka mutuvugira mwe mufise iyidashika kure mutabaze n'ukuri birateye isoni. Kuri ivyo mu ruganda rwa RPA twagerageje kurondera Jerome Sengimana ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije muri komine Rutana, ariko twasanze telefone yiwe ngendanwa izimije.